Imyaka ingahe umerewe uko? Merewe uko? Uyu mwaka woba ugira 4 kubera natanguye gufatwa ngenda bicumita mu bicinjiri umenga ni bicumu biriyo. Ngende sigihira sitagira. Ubu rero byaramaze kurenga urabona n'amaguru n'iryo virira vyimvye iryo nivyo mwibonera. Ubu rero birahekenya bikaduza amaguru akiduza kongera kijamika. Aya mafaranga rero azoyakoresha mu kuja kwivuza, arakenera utuntu kugira ngo amagara ye wabandanye kugenda neza. Utu nitwo twashoboye kuronka, ariko nejo canke hegeje niyo twaronkana kandi tuzokamuzanira kuko twifuza yuko ashobora gukira, ariko no kurundi. Hello bakunzi banda TV ndabaramukije ngenda bahamwirebe no munsi aherereye nko bisanzwe ni Elma Love mwarimu uno munsi rero nkaba nagiye muri bwa bumwe nyene cyagikorwa cy'urukundo bya bikorwa byo kwitanga ni hejuru y'igisagara ca Bujumbura navuga ko ndi ku misozi hana mu gisagara ca Bujumbura ni muri Mutangano ariko benshi bahita kumugoboka aho twaje gufasha umumama asanzwe afise ikibazo kabisa gikomeye ariko sindebo kivugire ngaha kuko ababijeje baraza kubidushikiriza mu kiganiro turiko turakurikirana ariko kumana nanje kora subscribe like share na comment ama tubandanye n'ibindi bikorwa turi kumwe n'abandi bajene benshi ubona ko bishiza mugira ngo baze barafasha muri duke bafise ku bantu batishoboye murakoze cyane. Izina ryanze Nahimana Marigorete. Yego n'umutamu. Twana abana ni bane babahungu mugana hakindu bafise. Umaze gukingana gutumira uyu mwaka ugira kane. Umaze kuja kwa muganga kwivuza? Yego naragiye aho mu bitaro by'abasirikare kuri hospital. Bababwiye gute? Harampimye. Barapima mu radio, barapima muri ekogarafe, bavuga ngo nta ngwara babonye. Baranyunguruza baranyunganira, n'ubusikiranganzi buransahiriza, baranzana muri kira. Muri kira barapima scanner yapima, baravuga bati nta ngwara tubonye. Umuganga mukuru Hagerimana Remi umusirikare wo muri hospitale aravuga ati none mama twobigenza gute? Urafise inshuti zo kunganira tukakuriza indege ukagenda muri Kenya. Ndavuga baba nta nshuti mfise nabo no kwikozeko nabana banze nta gafaranga bagira nabakene. Turabona no ngaha kwa muganga ko tugi ivyo badugaburiye abandi batwunganiye. Muganga baragwanya barampa imiti ndababwira atarike nubwo mumpa imiti ndikongesera. Iyo miti bagwaye nta nakamaro yakugiye? Nta na zero nta na kimwe. Umaze igihe kingana gute ufise kino kibazo? Igihe maze imyaka ingahe umerewe uko? Merewe uko? Uyu mwaka woba ugira 4 kubera natanguye gufatwa ngenda bicumita mu bicinjiri umenga ni bicumu biriyo. Ngende sigihira sitagira. Ubu rero byaramaze kurenga urabona n'amaguru n'iryo virira vyimvye iryo nivyo mwibonera. Ubu rero birahekenya bikaduza amaguru akiduza kongera kijamika. Ama kwa muganga nta kintu waba barakubwiye yuko uburyo bubonetse canke ushaka kuja kwivuza? Muganga urumva ko yambwiye uti nimba woronka ideplacement yo kuzana mu ndege tukuriza indege. Ndamubwiye ariko mu mugongo hari ikintu giri umenga ni nkara kiremereye cyane umenga ni kibuye kiri mu rya umugongo. Muganga ati kwatanze uti rero ufise ikunganira nta kundi. Muganga ndamubara ati
nyandikira nsohoka ibitaro nze kugwa muhira ntasi dahamba nzogwa no muhira ko ntagira icyo nsahiriza kuva ico gihe rero gusika n'uyu munsi ngorewe ngaha hama murafungura birakunda ko mufungura kujya ndajya ndaturonse ndabibuze naho ababanyi bakaza baranzanira hama nta muntu ngaha anya ari impande yawe ushobora gushaka ikintu akagufashamo ababanyi baraza bakanyunganira usaba iki muri uno mwanya muri uno mwanya nka mwebwe ko muri ngaha bane banze ibondo byanze nimwe mwogira ico mukora kuri mwebwe kugira ngo mubone izi ngwara zanze nimwe mukwiye kunsahiriza kubura kibereye nikitabereye kuri jewe nani bafashe yego cyane mama sa wabuze ko hakenewe iki kugira ngo uje kwivuza habuze agafaranga kwa muganga bagusabye amahera ngaho kwa muganga ico gihe nariyo bari yansavye nk'umuriyoni uwo yari muganga mukuru abo turi kumwe muri sale tugwaranye hamwe baravuga ati oya ararenga nanze ndabisura nti none yo barengaho ninde yo yantangirira umuganga rero arambwira ati nyokuru rero umukene arahwera nanze iti ego nta kundi ndagiye muhira ko ntagira agafaranga kuva ico gihe rero naciye nguma ngahano uyu munsi none mama sa woba ushizeho twaganiriye wambwiye ko bakubwiye ko ugenda kwivuza mu Rwanda canke muri Kenya iyi ngwara yawe ngaha muri iki gihugu ntashobora kuyivura mpaka ugende ndibaza uwo bazi kuyivura yoyivura nkakirira ngaha kubera mvuye ubwo mu nda gutya niho mfuye urumva ni ku maguru gushika aha asira ku kuboko ngankwereke okay iyo umuntu akugize uko urababara fyonda urababara bukebuke amaguru umuntu yafyanze ko arababara oya simbaba nibiti uriyumvaho iyo umuntu nawe urya ikinuma sindakumva yaramaze ku ibiti na aye ni wo duza ngaha hariho uruhande rumaze kuvyimba aha ko biguma bihekenya umucangwa nawe ukaba mwinshi cyane urabona ko gasambara karaho iyo rero umucangwa uze mwinshi cyangwa minduru nkarira bakaza bara sira kutuzi batota aho revyo vumbura muzamona amaguru yiduza yongera yimanura yonyene akiryamikaho yiduza kazubona yonyene yongeye kwiyururuca mama urashobora kuba wararondeye umuntu w'umusenzi akagusengera oya abasenzi nama ndonka umwe iyo bagusengeye nta kintu wumva mwakoze no kuduherekeza muri kino gikorwa hama icatumye tuza hano kumugoboka uno munsi nuko twarigeze kubona ikiganiro kuri imwe mu mbonesha kureza hano mu gihugu cy'u Burundi turabona umumama agwaye amaze imyaka 4 agwaye ari mu nzu arimo amasonde adafite ico gufungura adafite aharyama ngira mwana bibonye yuko atani materafise rero turavuga duti nk'ugwaruka dufise impano zitandukanye nk'ugwaruka dushobora kuba dufise amajwi agera kure cyane dushobora kuba dufise abantu dushobora kudodora bagashobora kudufasha kubera kitutogira ico dukoze kuri uno muvyeyi amaze ino myaka igera kuri 4 agwaye ari mu nzu ataronka ico gufungura ataronka ingena aryama neza ataronka ingene yivuza turaja hamwe rero turavuga duti reka dushobore guterateranya dukubita inzi bifunsi uzanye ijana turyakire uzanye amajana 2 tuyakire kugira ngo dushobore gukora igikorwa kimwe tuze tumuzaniye uburyo tumuzanire nico ashobora kuryama ko ndetse n'ivyo gufungura rero kuri uno munsi nyuma y'indwi imwe turiko turakora kino gikorwa hari uburyo twashoboye kuronka twashoboye gutororokanya hana hariya hari nabandi bagiye baradufasha none umunsi tuvugana hari nabandi bagiye baradufasha baravuga bati turemeye kubafasha kugira ngo uno muvyeyi ashobore kuronka aharyama ashobore kuronka n'amagara meza rero twashaka tumuhe ico twaje tumuzaniye kuri uno munsi ariko iyi ni intango turuguruye n'undi muntu wese yumva yifuza gukora icarico cyose kugira ngo amagara y'uno muvyeyi ashobore kugenda neza arahawe ikaze akeneye uburyo bwinshi kugira ngo yivuze ariko isorosoro ngwigwira yigiye uronse ijana rimuhe uronse amajana 2 yamuhe kugira ngo kino gikorwa gishobore kugenda neza ashobore gukira rero ico tumwemereye ca mbere nuko imatera tugiye kuyimugurira no musinyene agiye kuza araryamako ko uyu muntu agwaye ntaronke ntaryama neza ingwara ica yiyongera kandi ikindi naco nuko
twaje tumuzaniye uburyo bungana n'umuriyoni w'amarundi ngira amafaranga ngaya muri umuriyoni w'amarundi. Aya mafaranga rero azoyakoresha mu kuja kwivuza, arakenera utuntu kugira ngo amagara yawe abandanye kugenda neza. Utu nitwo twashoboye kuronka, ariko nejo canke hirya ejo niyo twaronkana kandi tuzokamuzanira kuko twifuza yuko ashobora gukira. Ariko no kurundi ruhande dushimira abantu bose bagize ico bakora kugira ngo kino gikorwa gishobore kugenda neza kuri no munsi. Rero uburyo ngubu mama twakirire umuremyi wacu abaheza. Murakoze cyane. Asante sana. No miliyoni w'amarundi azogufasha muri no minsi 2 canke 3, ariko kundi muntu wese yifuza kugira ico akoze kugira ngo amagara y'umuvyeyi wacu agende neza arahawe ikaze. Ibahezagire inshuro amajana n'amajana kuvyo mu nkore. Nuko ubu nyene turaza kujana turamugurira matera kugira ngo ego aho uzozurajyana turaza gusigira n'akantu ko gufungura. Ikindi naco nuko uyitujanye agenda aratuvuje. Hama ikindi naco turakeneye kumenya umuganga kuko nimba umuntu baramutransfer kuja mu Rwanda cyangwa muri Kenya nuko haba hari impapuro. Hama ubwo buryo bushobora kuba ari bwinshi atari nubwo twatanze kugira ngo tumenye ingene tugiye gukora natwe kugira ngo tubone yuko amagara yawe ameze neza. Hama ikiri munsi y'izuba cose kiragenda neza iyo umuntu asenze cyane. Mwakoze cyane kutwakira, Imana ibahe umugisha. Ndashimira igikorwa cyiza muri ko murakora kuko Imana ifite uko bigenza. Rero ukubikora kini gihe cyayo. Mwakoze kudushigikira muri kino gikorwa. Urabona ni igikorwa kitoroshe, cyafashe imyaka myinshi, cyari igikorwa kibabaje cyane, aho twashobora kuba dusabwa ibintu ariko tukabura tubikura, ariko Imana irabikoze. Reka nanje ndabashimire Mungu wiwe kuko Imana bakoresheje. Uyu si umugambi umwana w'umuntu, ni Imana yonyine ibikoze. Reka rero tubashimire mwe mwashoboye kudushigikira mwese n'abari ko baradukurikirana, kuba mukoze uyu mugambi muzumukorere n'abandi. Ndizigira ko Imana igiye gutabara ubu n'umusi wiwe kandi ikindi gihe ciwe. Urakoze, mwarahezagiwe, muze mubikorere n'abandi uko mwamye mubikora igihe cyose. Shalom. Tawa twese uri mu ijuru turaguha icubahiro, Imana yera, uri Imana ikora neza byose. Nta muntu n'umwe ashobora kukubaza ngo ibi bintu wakoze nibiki, kuko mu bumana bwawe ukora ivyo ushaka, kandi ivyo ushaka nivyo bizima bidufasha kandi bitugeza kure. Nubwo twebwe abana b'abantu dushobora kubona yuko tunaniwe kandi turemerewe, ariko muri wewe byose biba vyiza. Nico gituma tuguhamagaye kuko uri Imana ishoboye byose kandi ubera hose icarimwe, kugira ngo umanukire gutabara no muvyeyi mwami. Waravuze ijambo ryawe riratubwira neza ngo ikiganza cawe si kigufi kinanigwe no kumanukira uyu muvyeyi ngo kimukize. Ico kiganza nico duhamagaye muri uno mwanya, uburibwe bwose buri muri uno mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishobora kumenya imitsi, imisokoro, amaraso uko atera mu buzima bwiwe. Irevre twe tushobora kubona ko ababaye, ariko ubwo buribwe ntabwo turiko turumva, ariko wowe urabubona Mana. Turaguhamagaye kugira ngo ikiganza cyawe kibasha komora kimanukire gukiza no muvyeyi. Buno bubabara afite turabuhagaritse mu izina rya Yesu. Twarabonye kuri Imana ikomeye, twarabonye kuri Imana izura. Lazaro yamaze imisine mumva amaze guturika ninyo, waramuhamagaye mu izina arazuka. N'uyu muvyeyi aracahema, ushobora kuvuga ijambo rimwe gusa akikorera ikirago ciwe akagenda. Hari umuvyeyi yamaze imyaka 38 ajyamye ku idengeri Bethesda, yarabuze umuntu numwe ashobora kumushika ko ngo amutabare. Uyo waramubwiye ati muvyeyi ngo ikorera ikirago ca ugende. N'uyu urashoboye gukora mwami, n'uyu urashoboye kuvuga ijambo rimwe ku buzima bwiwe. Uko wari urejo niko ijambo ryawe ritubwira ngo n'uyu munsi ni kuri kandi ngo nikuzokwama ibihe bidashira. Mana turaguhamagaye, Mana turakwinginze, Mana turagutabaje kuko waratubwiye ngo tugutabaze nawe uzotwitaba.
turaguhamagaye Mana, turagutabaje kuri uyu muvyeyi, umanukire kumukiza uhereye kwino gikirenge ciwe kugera ku mushatsi wiwe mwami. Turasavye ubu buribwe buhagarare Mana, kwinjira kw'aba bantu hano muri ino nzu reka habihinduka ridasanzwe mu izina rya Yesu. Twumvise avuga ko yasengewe na benshi, yagendewe na benshi, ariko kuri uno munsi shobora kuba ariho ni umunsi wa nyuma w'uburibwe bw'ubugwayi bwiwe. Mana, turasavye aba bantu bari hano babe isoko ry'umugisha kuri uno muvyeyi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turahagaritse buno buribwe mwami, turahagaritse buno bubabare mwami. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana, kandi uzokwa muri Imana ibihe byose. Jambo ryawe rirambwira ngo nta numwe yakwizigiye azokwigera kogwa n'isoni. Ni wowe twiringiye nyakubahwa Imana. Manukira gutabara rero, umanukire gukiza. Twebwe nk'abana b'abantu dushobora gukora ivyo dushoboye, ariko wowe ubasha gukora ibiruta cyane ivyo twibwira n'ivyo dutekereza. Nico gituma mwami tukwizeye, nico gituma mwami tuguhamagaye kugira ngo tuzumva amashimwe ava muri uno muvyeyi avuga ngo nuhabwe icubahiro ko wankijije. Uzobukoze nyakubahwa Imana. Ndagushimiye kubw'aba bene atabitanze. Erega uyu ni wa mutima ijambo ryawe ritubwira ngo wari muri Kristo Yesu. Mana yo mwijuru, tumenyereye gukorera ivyiza abo twiyumvira ko bashobora kubidusubiza, ariko ubu bwoko bwawe buritanze, butanze amafaranga yabwo, butanze umwanya wabo. Mana, bari kuba bari mu bindi bikorwa ariko bari hano. Uyu n'umutima w'urukundo mwami, kubw'urukundo wakunze abari mu isi ngo vyatumye utanga umwana wawe. Umuntu adakunda nashobora gutanga, kandi umuntu adatanga nashobora gukunda. Ndagushimiye kubw'urukundo wateretse mu mitima y'urugwaruka, ndagushimiye kubw'urukundo wateretse mu mitima y'aba bavyeyi. Mana, nubaha umugisha kandi ubagirire neza, ni batagusari bazosarura nyakubahwa. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga kwacu. Girira neza buri wese, twese uko turi hano umwe wese afise ivyo gushaka ko. Ndasavye Mana kugira ngo umubere inyishu, cyane cyane tuze dukoranire hano tuvuga ngo Mana ushimwe, warumvise gusenga kwacu. Icubahiro nikomeze kubicawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.